kubasubiza iyo bavuye nca ndaba ubuzima mbayeho nca mbona ndoyifatanya n'abandi kugira nje mu Burundi ntahe iwacu. Asiyeri iratuzana ituzanye umuntu yamushikanaho yavuze yuko aba idushira ahantu ku isoko dushikiyeho abaje bamenya iyo batera baja baca barakwiragira baragenda nca nsigara aho ku isoko ndivyo nyene n'abo bana nca ndahamara iminsi ibiri ndahamaze iminsi ibiri ku munsi ugira kabiri ni mu masaha yine nca mbona abamama bansanze aho hantu nari baza bagana hondi barandamutsa bandamukije bambarira ati mama tekana n'amahoro ati twebwe turabakangurira amahoro ati ibyawe ntitwihuse kubyumva ati mugabo ko twabimenye nta ngorane. Baca bambaza ati none uwo twemerera tukakujyana ahantu uruhukira n'abo bana. Nca ndaraba ndabye nca numvira mu majambo bavuze numvise nk'ijambo ry'amahoro risigura amani. Nca mvuga nti birashika aba bantu nabagira neza ngira nta nabi yawe. Nca ndemera baranjana aho hantu bantwara ku nzu kumbe inzu bantwaye ko niyo bamaze kuyikota bashikanyeho baca barambarira ati icara uruhuke n'abana ntugire ikibazo iyi nzu nta muntu aza kugukuraho twamaze kuyirihira n'amahera. Baca bambarira ati ku munsi wa Mungu rero ati twe mubonye uku turi bake mugabo turabamama benshi ati ku munsi wa Mungu tuzotuma umuntu aje agutore tugushire aho hantu uzoze ubone ahantu abamama bakoranira bazoba bari. Haca haza abantu babiri ku munsi wa Mungu barahitana baca baranjana aho hantu usanga hari abamama benshi baranyakira neza asha yakira banyakiriye n'ukuri narumvise ku mutima curu nca ndanezerwa barambarira imigabo n'imigambi bafise yuko wari umugwi w'abakangurira amahoro mugabo baca baraba igikorwa bokora kiza kirabahuza baca bashinga umugambi wo kuziganya no kuguranana. Ati rero nabo twifuje yuko nawe woja muri twebwe aha umenye yuko wisanze ntugume wibona yuko uri wenyene nkuko babimbariye by'ukuri nasanze umenga nisanze. Nca mbandanya muri ivyo bikorwa barimwo banyerekeza ingene nogenza baca bambarira ntori ingurane gatora ingurane bambarira ko nogura agatungwa baranjana hari ku muntu yari afise ibibuguru barangurira ikibuguru ndagitunga kiratera imbere kirabyara ndadandaza ibibuguru sigarana zibiri. Baca bambarira ko notangura gukora umugambi wo kwiteza imbere nca ntangura kugura ibigazi nenga ndonka amahera nifashisha mu muryango kandi nkaronka nayo nziganya nazo. Nca mbandanya muri iyo migwi nasanze bakora igikorwa mu ishirahamwe cyo kwiteza imbere baraja mu bipande tukaja mu bipande tugakora igikorwa cyo gukora imikumuzo tugaca amangarara tukadandaza tukaronka amafaranga. Muri iyo minsi nyene baciye banjanira n'abana kubandikisha ku ishure kuko nahungutse mu kumunani abanyeshuri bafungura mu 9 baca baramperekeza turandikisha abana baca bandanya kwiga tubandanya mu bwo buryo dukora ivyo bikorwa tukiza rero nca niyumvira ndi mugabo n'ukuru wumviriza ibyo abantu bavuga ntiyova hariye kuko tuje batubara ngo tuje gupfa turi mu miduga bakatwereka ngo ngo mwebwe ngo tuje gukererwa nk'imbere mugabo nshitsi no habona uburyo banyakiriye n'ukuri baranyereka inyonge huma n'idahuma nasanze kumva ibyo abantu bavuga n'ubeshi n'ukuri abarundi n'abantu beza. Rero kaciye tubandanya n'ivyo bikorwa kugeza turashika ku ntambwe yuko abagira neza batwiyumvira ko baca baraduha zino ngabanwa twahora twengera ku mazina y'abandi baca baraduha zino ngabanwa ubu twengera iwacu nukuri turashima Imana yabavugiyemo abagira neza. Imana ihezagira ukuboko kose kwagoroye kugira kudufate mu mugongo twebwe abakenyezi baha mu gashasha. Nkabanshimira Imana mushobora byose iturungikiye umuvyeyi wacu mama mugira neza nukuri twahora tukubona ku mateleviziyo nibaza tukubonera amaso kugira Imana yo mwijuru ihabwe icyubahiro. Turazi ko umugira neza kwama tubona ibyo ugirira benshi tukabibona ku mateleviziyo. Rero Imana iraturengukiye ihabwe icyubahiro. Karibu cyane muvyeyi wacu mu bakenyezi baha mu gashasha babakangurira amahoro
turakora ibikorwa byo gutunganiriza abantu, turatatura amatati. Aha navye byitwa ngo narahungutse naciye ntangura kwitoza ntwara forumu de femme ku mutumba kandi ntwara gatsimbiri. Rero ubu narabaye umurundi ashitse nta nubwo banyifise, ni ukuri nasanze abarundi ari abantu beza, Imana ibahezagire, baranyakiye neza, baranyereka igihugu, baranyigisha uburyo nobaho. Abiwacu batanguye kumva ingene mbayeho barantelefona nkaca ndababarira ingene mbayeho, abantu bababwira ati n'ukuri ubuzima bayeho mwotangara nk'umubonye. Rero ubu narabarungikiye n'izi ngabangwa twarose, ni ukuvuga ubu mwene wacu umwe ni ibintu bikigoranye nyene abaza yashitse, kandi aje kurondera ikibanza kugira nawe nyene ahunguke. Rero ibyo turabishimira Imana. Murakoze. Mukomere amashyi murumva yuko ageze mu ntwaro